Hakuna Mungu kama Yesu, hakuna kama Yesu, hakuna kama Yesu, hakuna Mungu kama wewe, hakuna mfariji kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna kimbilio kama Yesu, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, nta wundi mwamatari Yesu, nta wundi mwamatari Yesu, nta wundi mwamatari Yesu, nta wundi mwamatari Yesu, nta wundi mwenye nguvu kama Yesu, hakuna kama Yesu, hakuna kama Yesu, hakuna Mungu kama Yesu. Haleluya. Mwene data, nta yindi Mana iriho atari Kristo Yesu, nta yindi, nta yizoza, nta yindi, nta yizoza. Yesu yamyeho, buriya yaje mw'isi aca muri Mariya, ariko yaraje ava mu ijuru. Haleluya. Hariho igikorwa cari kimuzanye, aca yambara umubiri, aca asa n'abantu, amera nk'abantu, agenda nk'abantu, ariko ari Imana. Imana ishimwe. Nico gituma igihe cageze ahejeje misiyo yamuzanye, yaciye asubira kwa se, asubira mu ijuru. Imana nihabwa icubahiro. Haleluya. Wewe nanje nitwaheze ibikorwa Yesu yadutumye kuza gukora aha, natwe tuzogenda, iyi si tuzoyivako. Abatwitangiye baragiye, baragiye, kuko ivyo bari bahamagare kuza gukora hano barabihejeje. Imana ishimwe. Wewe nanje rero ngwino dukovye, nshuti yanje, mugenzi, ngwino dukovye, reka kunebwa, kandi wari ugeze mu magodoka, nta wuzi imisi usigaje, kurya utayizi, nanje ntayo nzi. Ariko ico dukora, tugenda turahaba mu mwanya ku wundi, yuko tugenda twubaha Data, yuko tugenda dukora nk'uko Umwami Imana agomba ko dukora. Imana nihabwa icubahiro. Muri iyi misi narigishijwe amajambo akomeye cyane. Narigishijwe kudahagarara mu nzira z'abanyabyaha. Ayo majambo murayazi, naho tutabanza kuyasoma, ni muri Zaburi ya mbere. Uhasome ngo hahirwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, ngo aticana n'abacokoranyi, umuntu adahagarara muri abo, ngo ibimuhimbara byose ngo biri mu byagezwe by'Uhoraho. Haleluya. Imana ishimwe. Uwo ngo niwe muhigwe. Mwene data, iryo jambo kumbure ushobora kuba utarisobanukiwe. Ni gute umuntu ashobora kugendera mu nama z'ababi? Ni gute umuntu ashobora kugendera mu nzira zabo? Mu nzira turabona amabarabara, turabona utuyira duto duto, ariko aho hose abantu bose barahaca. Ariko ico Bibiliya yeko iravuga hano cari giki? Guhagarara mu nzira y'abanyabyaha. Notanga akarorero kamwe. Guhagarara mu nzira y'abanyabyaha ni ukuvuga ngo kuyicamo ni gufatanya nabo. Ushobora gufatanya nabo utabizi, cyangwa ugafatanya nabo ubizi. Ariko igituma wafatanije nabo uzohanwa, kuko wafatanije nabo, waba ubizi cyangwa utabizi. Bibonetse neza yuko wafatanije nabo, uzohanwa. Bibonetse ko wahagaranye nabo muri iyo nzira yabo,
kumbure ibi ndiko ndavuga ubu ntibisobanutse, ariko kumbure uzobisobanukirwa hanyuma. Ariko icyo ngomba kuvuga ndiko ndavuga nti wirinde, nanje nirinde guhagarara mu nzira y'abanyabyaha, mu nzira y'abanyakibi. Murindi jambo wirinde gufatanya nabo mu nzira zose zishoboka. Hari igihe kimwe nigeze gufatanya nabo, ariko sinarinda bizi ko ngize nabi. Icyo gihe nari nagiye Bujumbura, hanyuma umuntu ambwira kumusigaranira muri botike yiwe. Muri botike yiwe rero harimwo amatabi n'inzoga umenga zarimo, sinibuka. Ariko haje umuntu ansaba ngo ndamuha itabi, kuko nanje nari ndamusigaraniye, urumva nabwizo ngo kudandaza. Ariko numva nyene jewe sinumva nugurukiwe kugira ngo nkuri itabi ndamuhereze ngo nawe ampaye amafaranga mbike, ariko amaboko yanje afata itabi ngo hegenda, numva ntavyo nshoboye. Nca ndamubwira nti noya, nahubwo niba ubishaka nti hariya barayidandaza. Nca ndamwereka aho baridandaza, aca aragendayo. Mu ijoro ndyamye Imana ikinyereka ngo mbona ngo hariho igicupacupa, ikimeneke c'igicupacupa cagomba gucumita umuntu mu kirenge. Ubwo nca ndagikuraho ngo ndakijugunya hirya ngo ntikimucumite. Hanyuma mu nyuma mbona mbiye wa muntu ntigenda rero uce hariya, ndamurangira aho ca gicupacupa kiri. Urumva nasi ko kimucumitira handi, mugabo ndamurungisa iyo kiri agende kimucumitireyo. Ako n'akarorero ntushobora gutanga kerekana ngo nafatanije n'ababi. Uriya muntu ukuguru ni kwacika, mbega si jewe nzoba ndaguciye? Sinzoba mfatanije n'abandi bose bari bamutumye ati genda hajya barakwica, hanyuma uri kumukiza nkaje ndamubwira nti ahubwo genda hariya anye niho urupfu rwawe rutumbereye. Imana dutabare cyane. Kwifatanya n'ababi rero biri mu nzira nyinshi. Ushobora kuba utavyerekana ariko ukabikora. Ushobora kuba utemera ko bikorerwa iwawe ariko ukamurangira aho byo gukorekeka. Imana data wa twese idufashe ntitugahagarare mu nzira z'ababi. Nk'icyo kintu Imana yakinyeretse hari mu nzozi, sinabona urumva nk'ibikora, nabona umenga jewe nirinze kudakora kuri ibyo bintu. Ariko wa muntu nawe sindamukijije. Imana dutabare. Akandi karorero gashobora kuboneka ni nkaho tuvuge hoza nk'umuntu agomba kugusambanya, yakuravye ingene wambaye, ingene usa niki, akavuga ati uriya muntu abwiza ko ari umumaraya kweri, reka ngende ndamubaze. Kacaza kakubaza ukacuvuga ati oya jewe ni mukristo, ivyo bintu ntavyo nkora, ahubwo genda kwa Suzana hariya, niwe ivyo byashaba ni wabikora. Kaca genda kwa Suzana agakora akazi kiwe. Mbega nibanza kuraba guhana, tuvuga uyo mumaraya akaja imbere y'intaha, imbere y'Imana, agahanwa ko yakoze ubusambanyi, weho ntuza guhanwa ko yakoze ubusambanyi? Aha, nawe uza guhanwa ko wakoze ubusambanyi. Nubwo kumbure utari ubishaka, canke wewe kubwawe uvuga ngo uririnda, uri umukristo, uri umuntu w'Imana, ibyo bintu ntibikubamo, ariko uciye umurangiriye bikoreka. Mwene data, inzira yo kuja mu ijuru si coroshe. Bisaba ko tuba maso, tukirinda, tukarinda imitima yacu, tukarinda akanwa kacu, tukirinda mu buryo bwose. Mwami Yesu Kristo dushoboze cyane. Haleluya. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Ako karorero kanyibukije uwundi muntu yararose, ni inzozi yarose, abona hariho umuntu inyuma aramuyambira. Uwo muntu yari afise inda, amuyambiriye, hama rero wa wundi naho
abona agiye kuvyara, aca abona avyaye ikintu c'igihume, kandi wa wundi nawe yamuyambira inyuma nawe yari afise inda, nawe aca agenda kuvyara, agenda nk'aho yogenda mu kindi cumba agenda kuvyarirayo iyo nda yiwe. Ariko kubera yuko yakoze kuri uyo wundi w'imbere, nawe aca agenda nawe nyene aca agenda kuvyara, avyaye asanga avyaye igihume. Niho rero uyo muntu bamuha ati onsa umwana wawe rero. Agize aramuraba, asanga iminwa si iminwa, asanga umenga ni igikoko, ingurube, umurizo. Umwana wiwe ati ye ararahira ati kakakakaka, jewe umwana sigwanje, uyu mwana sigwanje. Bati sigwawe gute kandi ari wowe uhejeje kumuvyara ubu nyene? Ati kakakaka, je nta n'inda nari mfise, mugombe murabe, jewe nta nda nari mfise. Nta nda wari ufise mugabo uravyaye. Aha, kumbe wari afise inda yari wowe inyuma yiwe, ariko nawe nyene yagiye kuvyara mu kindi cumba. Ico yavyaye kumbure ntawuzi, ashaka kuba nawe yavyaye ico gihume ntawo bimenye. Ariko uyu wundi kuko yamukoze kagakora kuri yanda yiwe, yanda yiwe yamwinjiyemwo nawe yagiye kubivyara. Uwo muntu yararahiye arisiba eka. Ariko ivyo vyagaragaye nka kakaroro mpejeje kubaha, yabikoze atabizi, kubera yuko uriya muntu afise inda yaramukozeko, yaramukozeko. Mu bundi buryo sinzi ingene bisobanura, canke yamwikoreje umutwaro nawe atavyazi arawikorera, hanyuma rero asanga bibaye ingaruka mbi. Canke sinzi ingene bisobanura, ariko nyene muravyumva uko kuntu vyabaye. Iryo jambo rigaruka kuri rya rindi ngo mwirinde, ntimugahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntimugahagarare mu nzira y'abanyakibi. Wirinde, ukundi kuntu bisobanura, reka ntanga akandi karorero. Akandi karorero ni nk'ubu tuvuge mwo kwicarana n'umuntu mukaba muriko muraganira, mugaca mutangura insaku ngo ngo mbega urabizi ngo naka niwe yivye amafaranga ya naka. Nawe ntavyo uzi, ntavyo wabonye, ugaca uvuga nivyo gahewe, mana yanje, ariko ujya muntu yemwe, nukuri ariko yaragize nabi, yewe mbega asigaye ari igisuma, ntavyo narinzi. Donc wavyemeye ko ari igisuma, uriko urabisubiramwo no mu majambo ko ari igisuma, donc urumva wewe ujya muntu ni igisuma nyene. Murindi jambo wemeranye nawe, ibyo bakubwira vyakiriye, ubishize mu mutwe. Nejo nimwahurana naka wundi, naka wari ubizi ko naka ari igisuma gahewe, erega niwe yivye y'amafaranga. Nakubwiza ukuri, niyo wa wundi yabikubarira yahanwa n'Imana, nawe w'igihano ciwe uzogihonjako, kuko wemeye ukavyemera ukavyakira kandi ukanabibwira n'abandi. Nukuvuga ngo wahagaze mu nzira y'abanyabyaha, wahagaze aho udakwiye guhagarara. Imana data wa twese dufashe kwitandukanya n'ikibi ico arico cose mu nzira iyo ariyo yose. Haleluya, tugende nk'abana baja mw'ijuru. Rero ivyo ngomvye kuvuga ngo ube maso, ntuhagahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Ube maso, nimwaganira n'umuntu ube attentive cane, wumva kubarira iki. Niwabona bigiye ahantu bihengamira mu nzira y'ababi, ucuvuga uti toya taho sidavyemeye, bashaka kuba bariko baramubeshera. Eka nibwo tujya muntu w'Imana ivyo bintu iyo bikora, jewe aho sidavyemeye, uca ucika umuavoka wiwe umuvugire. Niwa muvugire wa wundi yariko arakubwira vya bindi, azoca bireka, nawe kumbure azoca ahinduka avuga ati kumbure kwiringira baramubesheye. Aho ube wikijije mu mutima wawe kandi ukijije na mwene data wundi. Imana ishimwe. Wirinde, ntugahagarare mu nzira y'abanyakibi. Niwahagararayo nawe uzoharurwanwa nabo. Naho witwa ngo warakijijwe, naho witwa ngo ugenda
agakiza kabonekera mu mibereho y'umuntu. Imana idufashe rero. Nuko bene data, numva narishaka kubabwira nti twirinde tugende nk'abantu bariko baraja mu ijuru. Imana idufashe. Hariho ibyo dukora byinshi tutabizi, tugasanga twaranduye, tugasanga imbere y'Imana ntiturabo kwemerwa. Bitewe n'iki? Bitewe n'ibyaha twakoze byinshi tutazi. Iyumvire wa muntu yaza kubyara akabyara igihume, bamuhaye ateye mwose, agarara bati heheka ivyo oye si jewe si wewe kandi ari umubyaye. Kumbe wa wundi w'inyuma yiwe yamukorako. Nivyo vyatumye iyo nda yari muri we yimukiye muri we. Saba dayimoni se yimukiye muri we nawe acarayivyara, ariko ntavyo yamenye. Ushobora kuba warakoze ibintu utabizi, ushobora kuba warafashije umuntu utehe wewe cangaha ukamubwira uti caha wewe ntavyo unzi. Niba agiye kwica umuntu we ntavyo unzi, ariko umurangiye haca, niba avuga ati urya niwe yamurangiye inzira, nawe urafatwa. Data tubabarire kandi atugirire imbabazi. Ivyinshi twakoze mu butamenya, ivyinshi wakoze wibaze ngo uriko urafasha mwene data mwene so, hanyuma ugasanga wamufashije ibitari vyo, wabikoze utabizi. Igihano kikugiyeko, ariko amaraso ya Yesu Kristo akubonekeko, yongera mbonekeko. Ibi byose biza kugira ngo umuntu agende yige asobanukirwe. Uru rugendo ruja mu ijuru rumeze rute? Urugendo ruja mu ijuru rusaba ko umuntu agenda uba maso kandi usenga, wumvira mpemu yera akubwiye iki. Ntitugendane n'ibiboneka, kuko ibiboneka usanga uko ubibona atari ko biri mu by'ukuri. Usanga uko ubibona atari ko biri, ariko Yesu wacu atubereye maso. Umwami aduhezagire, umwami adufashe. Nariko ndabibutsa bene data ngo ntimugahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntimugahagarare mu nzira y'abanyakibi, ariko ibibahimbara byanyu, haleluya, bibe mu byagezwe by'Imana. Ibiguhimbara bari gusenga Imana no gufashanya n'abasenzi no kuvuga ubutumwa bwiza, haleluya. Ibiguhimbara biba ari byo mu ngoro y'Imana, ibiguhimbara aba ari ibyo mukuri, mu bintu bigororotse, nabo uwera nkuko data wo mwijuru ari uwera. Imana yo mwijuru idufashe cyane. Ntitugahagarare mu nzira y'abanyakibi, ntitugahagarare. Ahandi mu Migani 6 hajya duhereye ku murongo wa 16 gushika 19 haravuga ngo ivy'Imana yanka ngo ni 6 ngo mbe n'indwi bimusesema. Niko Salomo yanditse, avuga ati amaso y'ubwibone ni gisese mu Uhoraho, ngo ururimi rubesha ni gisese mu Uhoraho, ngo amaboko aza amaguru agenda kuvisha amaraso y'abatacumuye, umutima ugira imigabo y'ibintu bibi, ng'ibyo bibabaza Imana. Mwene data nshuti yanje, niba ushaka ko Yesu Kristo ashishikara kuba umukunzi wawe, wirinde mu byo uvuga, wirinde mu byo ukora, wirinde no mu byo wiyumvira, kuko kenshi ibyo umuntu yiyumvira nibyo bivamwo bya bindi hava akora. Wirinde kuzana inyankane mu bavukana, wirinde ikintu cyose cyotuma umuntu acanamo na mugenzi wiwe. Haleluya. Imana idufashe, musubire musome neza ry'amajambo w'ivy'Imana yanki bimusesema. Nimba uri umukunzi w'Imana, rondera kugumana ubwo bucuti n'Imana mu kwirinda ico Umwami Imana yanka. Imana ibahezagire rero, yari amajambo agomba ko tuganira. Data urakoze, hezagira mwene data angurikiye, muha umugisha, mugirire neza, muharire Yesu hahandi yahagarara mu nzira zitarizo, mugirire imbabazi kandi ucumuha kunezerererwa ibyiza bive wawe. Urakoze mpemu yera, dufashe twese, udufate ukuboko gushika udushikanye mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Mwari kumwe na Françoise rero, turiko turavuganira kuri chaîne Habonayo, kandi nomero za telefone ni za zindi ni +46 768 0065 46. Imana igutware, ibahezagire mwese, kandi mugira neza kunsengera. Imana ibahezagire, Imana ibafashe. Kandi umuntu wese afata video akayirungikira mwene data,
azobagize neza, azobakoreye Imana. Ivyavuzwe bigashikira mwene data wundi, ingero nzohabwa nawe uzoyigererwa, kuko nawe uzoba wafatanije nanje kuvuga ubutumwa bwiza. Imana iguhe umugisha. Amen.